abari mu migwi ya Lede Tabara na Defunere iki kintu soza ukivuga jewe abantu bose bari mu migwi bivugisha ngo bogwana aba natanze ikiganiro kuri Semish muhumbi bina sinibuka itariki mugabo ndasho 2015 ndumukuru n'amahinzo amateka cyagiye bacavuga ngo ndi kuri yavuze ko azomara abantu ngo kora n'ukwica abantu ngo avuze kora ngo n'ukwica abantu hajya niho nabivugiye navuze nti iyi migwi yose izira yiyegeranya urazi ko bitegeko kwiyegeranya bananiwe no kugira kudeta nabwiye aba nibiyegeranye mugabo amenye ubu kugira uronka umutahe gutanguza intambara mu Burundi wegeranye ico gihe navuze nti ugomba gutangura atanguza irake zibiri z'abantu hama mu ndwi zitatu tuzimare aje kurondera abandi nabivuze haize imyaka 11 nta gituma mu Burundi umuntu agwana kugira ugwana ntambara kanyeshamba lazima uwe na sababu ndasize mu Gaswahili kwanza lazima uwe na sababu ugiye ata bituma imbwa zose zirakwirukako rurebe yazime bavuga ati rurebe yafata ngaha ntuzeye yindi zina irindi zirondeza ibintu bidapanze nabivuze haize imyaka 11 sinabisubiramo bose barabizi bajya bose baguma biruka za Canada bajya bose baguma biruka iburaya bose baguma muri Kongo bahera nk'ifu y'imijira ega baraheze ega ntivyoroshe nababwiye umutahe ushobora gutanguza intambara ngaha mu Burundi n'abantu irake zibiri bafise inkoho nabo nyazo mu ndwi zitatu turabaheza nabivuze mu 2015 na 16 n'umukuru n'abahinzi amateka kuri Saint Michel wasomye imisa umengo yari Patrick Ntabona wasomye igisabisho cyo gutangura ibikorwa niho bacavuga ati ndi kuri yo ni mubi yavuze ko azotumara navuze ufise ngo tuzomwica none se kugwana baraje mu 2012 dufata imbere yabo 12 barinjiye mu Kibitoke twarabamaze bose mu 2014 barinjiye mu kwizo kwa12 bose barabishe mu 2015 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye rero ivyo kuvuga ngo imigwi yego kugwa kubwo bu telefone bwanyu baridagadura kiduvuga tuti cyabuka rusizi tukonjege verbe duheze ega vyita guheza uyadukije baragukorerako je akakanu karangyohera nzabampema n'umuFNL w'umusuma nagiye mu Kibitoki mu 2008 haize imyaka 18 ngiye mu Kibitoki ndi komiseri mukuru ajeje ubuzima bw'umugambwe no kuvuga umutekano w'umugambwe n'abagumyabanga nababwiye abanyakibitoki nejo nabibukije ndi haize imyaka 18 vuze nzabampema n'umuhungu wanyu avuka ku ndapfa kugira nemere yuko akomeye narari muhira iminsi 2 tumukoze ko inzara z'inkona nene imyaka 18 heze mu 2008 heze 18 nimuzoze murabutuntu twidagadura twiyambika impuzu z'igisoda twifotoza yo reka hageze kugwana umwanya mutoyi bazingira inyuma bazingana n'umugozi bashira inyuma ibyo rero ntimuzose kuza muravuga ngo hari utugwi muri Kongo mugabo twebwe nkuko nyene kugwanira igihugu byamaho ugendura baza nawe babwiye ngaha uturabaza mu mashamba hose hari umuntu afise apeti y'ukuraza tukonjege veto duheze ino ugendura babaza nico gituma ry'amashamba ya Kongo yose bayapaturuya kandi Ngozi mu kiganiro nababwiye aba bantu bazoravuga ku maradiyo nibiyegeranye ni bari muri Canada muri Amerika mu hari cyane navuze muri Belgique bazi ko bavuga gusa ni bazi turabe twebwe imyonga yose n'imyobo uraza umwobo ujya mu imbeba turayizi yose mu gihugu n'amabuye yose ari mu myongo umuntu yokinyegezamo yose araharuye nibinjire ugomba na Deje wazi yagiye tumubone tuti ingiya mujini basi ntangorane
mugabo baje baca mu minyaganyaga ngo umupaka uruguruye no. Rero twebwe nta ngorane kandi twasabye tuti kugira bigene neza nyarukana abantu bagomba gutemagaza ubutegetsi mu 2015 apana gutembagaza ubutegetsi gutembagaza CNDD-FDD bacavuga ngo ni inkuru nziza twe ni system inkuru nziza ndayishimiye hari moje ni mugambwe ukiruka ku mugambwe CNDD-FDD tuguma tukwiruka ko hajya abantu mbare tuzobarondera gushika bapfuye bajya bari kuri liste noire liste irondegwa na CNDD-FDD gushika umusa zo kwinjira mu kuzimu nimva turashaka kuzisaba zitahe bazishira ubanza kuko twe twavuze uti nuguhebuza hariho murazi cyo bita guhebuza nuguhebuza umuntu ukavuga uti ubutegetsi butangwa n'abene igihugu abandi bose hebura cuka nugucutsa abantu nico gituma nimva tuzobaza iyo bazihambye hari gihe ubutegetsi burahinduka baduhizo mva tuzitahane zishikire mahakamani nisandugu amagufa ntagufino igihugu raze cavuye Aigle Noire CAF Champions League ikigali hamwe nosanga atabikorwa mfise mina yenda none ikigali gamuyaza ko ndahatinya ega mu kigali ega je n'umu officier mbere n'urira mvuze ndagenda yego mena nda telefona kino munyamanga mukuru umugambo none FPR so umugambo ntevo na FPR nti nakuja saa 5 na ingia Kigali sanga banzanya amamodoka kuri aeroport tagize kwa nataka kumva ngo reka ngo twumve ko azokwemera kuja Kigali ni uyaza kari mu muriro dahera igani mu gihugu jewe umugabasha nuko ntazi ingena kazi gapanze kuko twe dupanga ku munsi none inkona zanje zogenda konjegera vero bikigali nkareka kuja gutwenga ivyakazi byonyenje byombuza kujayo uri aharimwa dufate giye gisagara cyane cya Bujumbura urabona uja kuri aeroport barahubatse ngo miruwari uraza umukiri wa mera hajya hano uravye muri agoshe uja kuri aeroport murabona abantu bariko barasukaho amabuye ni laterite bagaca baduza kugira baduge hejuru y'amazi bace bubaka bijye mu bisanzwe ntirateza kubaho ziyazateza kubomogwa kuko abantu turiko turavyara abuzu ko nabuzu kuruza bazokina gufungura mugabe inzu ntiwoyijya nico gituma hategeza kubaho itunganywa ryaharimwa na hubakwa nimba hubakwa hoba hato abantu bubake baja hejuru apana kubaka uja hasi ukwiragira utonda umurongo ugatonda umurongo uja hejuru nimba ari inzu 10 na nyinshobere mukuru wigera bivuze igihe mbere karaganiriza abo mushikiranganje bw'inyubako ati ivyo bisagara byo ivyo bibanza byose bigaragara mu gisagara rondera umuntu akeneye yuko abantu bagerekerana ari 60 mu wahe kibanza yiyubakire imiryango 3 imiryango 4 kuri etage ya mbere 4 15 imiryango 60 kandi muhaba mu manyarutse nivyo yabagirishije inama abo mushikiranganje bikorwa bya leta ni byiza rero yuko nivyo twara tuvuga bigomeje mu ngiro kuko uragenda ahantu je natanguje Bujumbura mu 1985 haize imyaka 41 cyagisaganda kizi hariho ahantu hari vide je nasanze hari vide mu myaka 40 hamagisagane ngo ntigitera imbere urumva rero yaravuze ati aba ibibanza byose bigaragara abantu bagira imigambi baduze hanyuma abantu bagerekerane mu kuja hejuru harigeze no kuba umugambi wo mu Buyenzi mengo yitwa densification de la zone Buyenzi projet de densification de la zone Buyenzi aho bavuga bati abanyabuyenzi bose tubahe hasi umuntu ace ariko azaye projet bamwubakira ubunyeneho hanyuma abandi batonde hejuru ku myaka myinshi mugabo banyeneho batabirukanye babahe amaniba niba bahiniva imwe cyangwa zibiri kizibandanya hejuru ibyo byose wari umugambi rero ico cy'uburimyi n'inyubako ndazi yuko kiho kirakorerwamo nico gituma keshi amatongo menshi yashizwe muri mino ubworozi
n'ibidukikije kugira ngo barabe ntihagire abantu baza kubaka hajya mu bisanzwe n'umuntu afise umwana akuze kugira yubake inzu yatezosaba uruhusha bakaraba yuko aho hantu uwo mwana wiwe agomba yubake kari ibyo cyo twasabye afise amahera kugira umushinge munini uzo kwikorera inzu nyinshi wewe mukiri bake umudibe hasi uvyaye umwana iparcelle umuhe hejuru yawe nawe ace yubaka hejuru ya papa wiwe nimba ari babiri baduge babaho nyene bacanka bongereko hanyuma umwuzukuru bamuhitongo hejuru umuzukuruza wewe aza kuza sekuruza na nyina kuruza bapfuye bace acagaruka hasi bagende babisanya kugira ngo umuryango gume aho ahandi hakorerwa imigambi y'iterambere ni nk'uko nyetse ko turarondera ingene hari umugambi naho ndawuvuze turawuheza ingene twokumvisha abantu bari ahantu hameze nk'ikiyaya bafite amatongo ko boca baja mu bigwati aho nyene kwibarabara hanyuma mu mirima yabo baveyo kugira abo bantu bace batangwa kurimisha imashini bace bakoresha imashini zirima mu kurima kubera iki urumva umuntu aravuka akarima n'isuka umwana we akavuka akazorima n'isuka umuzukuru akavuka akazorima n'isuka umuzukuruza inzukuruza n'abandi batamenyekana ibyo bapfana nk'ubu kurima byatamwekera mu Burundi none zoguma turima gushika imyaka yose nta kuntu twodishira hamwe hakaba hanini kw'imashini ishobora kurima hegitari 4 ku munsi nivyo twaba twigishe mu zakayogoro aha muri mu Kumoso hari isi idahanamye na hariya mu Bugeza Bugesera naho nyine hariho haheshi hatagira isi hanamye tumvisha abantu bashira amatongo hamwe barimisha amashine bazogabura umuyimbo je nabajije hose ejo umuriro w'Ibujumbura wadutse hagati ya saa 12:30 na saa 1 umengo misoko batubwiye ko bari baje kugurura hamaze kwinjira umuntu umwe muga muri iyo shop y'uwo muntu si umuriro wandurutse na karorero tubajije Ngozi kioske twarabajije nyine byagenze ni mu kioske turabaza hari prise ya Regidezo yariyo oya ejo twabajije mega iyo kioske iyo shop yatse mu muriro vyari mwiki bati n'umuntu yadanaza ibi mu Cibitoki twarabajije mbega iyo shop indani yatangwe kwaka igaturira izindi byagenze gute batubwiye kwijabe ntibatubwiye nyine byagenze n'ahandi nibaza yuko ari ukwitonda kuko ubukozi bw'ikibi canke isanganya nicyo tuvuga ngo ku munsi umwe ku umwanya muto n'ucuvuga ngo byagenze uko nicyo gituma ntubeshera Regidezo kubera nk'Ingozi bavuze bati nta n'urutsinga rwari muri kioske na karorero Ibujumbura bashaka kuvuga bati hari amafrigo aho byandurukiye ntituzi yuko habaye kurusirikwe ibyo ntucugenda ukabivuga uko mu Cibitoki nibaza yuko matohoza hoho yaratanguye kubera uwo muntu yari muri iyo kioske yari yashitseho hanyuma arasohoka arugara acaragenda mbere bamubonye haheze imisi umva hose n'amatohoza reka rero tubireke tubandanye dukurikirana we wavuze ngo abapolisi ni beshi none umupolisi wose kurara muri iyo shop y'umuntu bimbonera kure woca wugura ama shop yose ngo murira kure zinjire zijyameyo ngo zicungane n'uwo muriro ni gikorwa kirekire uravye nyene bigenda nta muntu yosiga yugura ibutike yiwe ngo umwe wese naje kuraba ngo niyabona umwotsi ngo aryamana amacupa y'amazi n'idumu ngo ashazimya oya reka tubihe umwanya dukurikirane burya turotera dutore ibyo ari byo ibiti biriho bavuga bati intebe zibura gute ibiti biriho dukoze intebe bavuga bati none ibikumu bimaze bishigenda none dufatiye nagomba guhumuriza no mugambo CNDD twarapanze kugena iki gihugu kuzocambika
mbere ahanini bavuze ko uzocambika ikositime nziza igiti cy'icamwa mu nama ya komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD muri ukwezi kwa kane yacikurikirwa n'ikoraniro ry'umugambi CNDD-FDD mu gihugu cyose twari dufise ibiti by'amavoka twateye miliyoni 40. Sinibaza rero yuko imikaratusi yaciwe kugira ikora intebe yobishika n'umuriyoni. Urumva rero nimugombe kurwanya umugambi uko abana bukwicara neza muvuga yuko ibiti byobona twe twabitekanije neza mbere no mu matuta hariyo ibiti byinshi cyane nico gituma atawugira impungenge cyenda gifatanya n'ikinyene muvuga muti abarimyi bagiye bakuru bagiye kurima henshi bakwazo bavunya amashamba kugira utangure umugambi twese turimo twese turugive ngaha twarasanze amatongo ya leta kugira ngo turime twibure hama twikenure ibyo dukeneye mu gihugu hariho kontra gusinyiranira n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bico giye kwakorera kandi nagomba kumenyesha yuko ahantu hari ibiti byasi umva ahantu harenze igiti sinozo kuza kwatera ibigori uhatera ikindi giti ukagifata neza hari ibiti byase kumera henshi turahazi ku misozi iriko kariyeri n'ahandi ivyo bibanza byose musinya amakontra n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi urababwira ico uzohakorera benshi azohatera ikawa n'ivoka ikawa n'igiti ivoka n'igiti n'igiti gisubira ikindi mugaco giti kikaba gifise uzogikurikirana akagitabira akagivomera kigakura kikaza mu mwimbu usumba ca kindi cyategwa ntigikure ibide n'umwimbu twamukonyere umva rero biratuma ati gitoro mwavuze ko kiva mu mahera mba makungu kandi amafi nayo nyene yoza n'amahera ni vyiza buga kandi ugomba gukora neza kirazira kuheza injya ku musumu cyane kigega cy'igihugu Tanganyika ugenda bukebuke kuko tuko turavyara ejo hari abana hari abuzukuruza inzukuruza n'abarundi bazoba mu 3 umva rero hajya mu kigega nimuce mugira apeti kandi mu rumonge urazi ko mugunda kaboga murababo mwebwe muze murakumva rero ko amafi yose tuyabonya reka tuzirekera n'abana bacu nibyo mugabo ukuraje nawe urashobora kuzana umugambi ucubibonya ubonyere rero tuko turakora iyi ni migambi zo tuba turonka amafaranga ndazo kwibashika ko ari bazo babajije imbere bwa mbere izozana amahera ndazo kwibabwira una mobe n'umuhora wa leta nivyo abantu turabimiza yuko amasosiyete ya leta yokora ibishoboka byose mugabo ikimaze kwibonekeza narose umwanya wo kuvuga imisi myinshi mu kazi ka leta hari ingorane nyinshi naho tutanguza isosiyete zimwe imwe ari ya leta indi ari gukora utwabo igenda neza n'ibibuga by'umupira w'amaguru nabona kubwire iki kibuga ni kiwacu uregere ntwari igihe tugikoze n'ibindi bibuga byarakozwe byamaze guhera mbwa twebwe kiracyari cyiza umva rero hari kuntu hakira akantu kabuze nico gituma indya shira hamwe je nabajije nari baje keshi naje baranza ikarata nari nakoresheje yabona mo n'abanyagihugu ntibazikiri umva hariho twebwe abantu bari bakazi batangaza ibyo bakora ibi rero biri ahantu henshi ndaza yuko una mobe n'ishyamba rya leta n'ibyo nabo sinzi yuko bashobora kuba biza n'amahera jewe mwaka tamu afise ubona ko baterefone sinzi rero hari kurondera ubuzi hanze je ndakunda kubwira kurondera ubuzi hanze burya singorane abarundi bamenye kwibana turi miliyoni zirenga 13 duharuye kilometero kwadrato
n'abantu hafi amajana 5 kilometero kwadrato mu gihugu. None bugi kilometero kwadrato kimwe cotunga abantu amajana 5 tugiye mu biharuro bisanzwe basi mu kilometero kwadrato imetero igihumbi ku gihumbi ushiramo abantu amajana 5 bakabaho umwaka wose. Tuje mu bintu tekinike tudapana kuza turagira bishobisho ngo abantu bagiye Dubai, ngo abantu bari South Africa, abantu muri Zambia, bari muri Malawi. Rero iyo babishoboka bakagenda bafise ubuhinga bwo gukora no hanze nta ngorane ziba zirimo. Nuko bamwe bagenda badafise n'ubushobozi ushobora kubatunga hanze. Muga jewe n'ubu ndemeza yuko atabana amajana 5 uba ku kilometero kwadrato hanyuma ngo ashobore kubaho neza. Nico gituma hamwe nico gituma dusimiriza abantu mu vy'indero tuzane ivyigwa bituma abanyagihugu ahari hose aba mu Burundi no hanze ashobora gukora akazi hanyuma amahera yinjiye dufise umuriyoni ndagwanda kwa karorero tuba dufise miliyoni 3 hanze y'igihugu umwe wese ahembwa amadolari amajana 3 dufate makeyi hanyuma hakinjira idolari ijana runkira mu muryango cyari kuri konti we mu Burundi hagiye ibihumbi 3 tuba dufise miliyoni amajana 3 z'amadolari ku kwezi yinjira mu gihugu ku makonti y'aba diaspora. Ayo mahera arengeye kure amafaranga dukeneye kugira mu Burundi tubeho kugira tubeho neza dufise igitoro dufise umwavu dufise imiti dufise ibintu ibihumbi miliyoni 100 z'amadolari zirakwiye ku kwezi. Nico gituma ugiye hanze ubishoboye genda guha karorero kuko ndamaze kugendera ibihugu bitari bike, Emirates nayigendeye, Qatar nayigendeye, Saudi nayigendeye, Oman nayigendeye, Bahrain nayigendeye, Kuwait naragiyeyo, hajya hose hari ubwo buzi n'ahandi. Ibihugu nka Thailand, ibihugu nka Philippines ni ibihugu bifise abakozi benshi mu bihugu by'Abarabu. Leta yarashizeho kuko bo bagiye bafise indangamutima zo muhira bakoresha ngira ngo icya gatatu cy'amafaranga yose baronka bareka mu gihugu, niho ibihugu bironkera n'amafaranga mva makungu. Natwe rero igikomeye suko baje hanze, igikomeye nuko bagiye hanze bomye yubavuye gusa bakamenya abo basize cyangwa imigambi bakorera mu gihugu. Umuntu ashaka kugenda hanze agakora n'umugambi wo mu gihugu ugasanga ariko yunguka habiri, hari akarondera umutahe ino akagira investissement. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Jewe sinvuga nti abantu bareke kuja hanze muga gusa bogenda bashika bakora bateguwe. Ikibazo cha sida cyaraduze ico ndotanguzo kibaza kuko igihe nabazo umushikiranganje yari yambye ko byamanutse hari hamaruka itamwamwe ibiharuro uvuze nibishashi yegeza kuza kubaza dusabe umunyamabanga ntunganya bisatajeje intwaro azokibaze kujeje imibano si hari azokibaze umushikiranganje w'amagara y'abantu kwa kabiri kwa gatatu kujyana bikubwiye tuzoguha kuko ibiharuro nibishashi kuvuga ko abana bari hagati y'imyaka 14 na 25 bagwaye sida. Jewe kwa mbere sindavyemera kuko ico gihe twararose umwanya twe turafise abana benshi twankadira ngaha ahangira ngo muri fondation honyene ngaha turafise abana bashika 12,000 mugabo ugiye kubapima bose barakomeye. Rero ukivuga ngo 25 ngo nitera bwoba nico gituma navuze nti nukubiraba ni namakomine yose n'abarundi bose canke n'agapane bapimye. Ibyo rero tegeza kubikorerako twego turabikorerako nivyo nk'ubu turafise umugambi uguhimiriza abantu kugira turere Burundi. Umugambi wacu turere Burundi ico gikorwa kirimwo aha abana umuvyaro ukamurera ukamukuza ukamuramura akaramuka ukamuramura n'umuntu muzima. Ngira ngo mwarumvise yuko twihaye n'umugambi yuko mwihimahimiza turimwo dukeneye ku 2028 atamwana yo twarinda ari kwishuri. Ivyo byose ni bimwe mu byo kwagize mugabe ibiharuro mwazanye nibaze yuko umushikanganje w'amagara y'abantu ejo ku munsi wa mbere aho bukera bazoca mubaza aduha ibitigiri byiza atubwire naho bagize enquete kuko ntituglobalize ngo dufate mu kivunga oya hari abasamara bakajegera mugari ho n'abapanze bazi carico ubuzima. Rero nibaza yuko ico tuzokorerako.
Vianney isuku kumarabara ibibanza bya leta atabene igihugu barakoze abandi barahanwa mbwa muri leta je nakibagiye na jewe kuko nanje nakunda guca mu gihugu nabagiye none ko muri ko murahimiriza amakomine megi wanyu ko hasa nabi twemu mugambo turabavoka b'abanyagihugu umunyagihugu abakibajije je nije ndakimushikanira imbere mukubira iki mwavuze mwe mugakora twe ntimukore tukibaza rero ko mu mutekanya amahera amakomine akoresha bateza kubishiramwo nabo bagakora kuko twe tuvuga tuti ntihagire ubwira umuntu icakora nawe atagikoze naje mvuze ntirima nca ndima nanje kugenda kwereka karorero taza kubishikako nimba mvuze nti mu mupira harimo amaguru nitubimenya gute ndi kuri yo jamu nawe ugira ikibuga none kisi ciza kandi mu Burundi bake bafise ikibuga nk'iki atari ca leta nakiya ciwanyu c'intwari ni ca leta mugaye kini na mustanteri ntarimo n'umutumba wa Gisenyi nturimo nga kugira dutanga karoro tuvuge tuti umupira n'urudandazwa abacavuga ati amahera baza gute rero umwana umukuze umuhe entraîneur umugorore umuvure umufate neza uzomudandaza je ngaha nibigeze kunyagiriza ngo ndi kuri yo ngadandaza amaguru y'abantu kinzo yadandaza none nayapanguruye yarahengamye nkayagorora nkaja kwisoko yakayagura nzo yadandaza ivyo byose nzodandaza ubududu n'ibigori bakuru wanje badandaza ari ya mukayogoro kinzo zani vyashara bishasha byo kudandaza abantu kandi bimeze neza kandi haramera abatabizi haramera nico gituma umuntu umugwi wacu tera uja kugwego rwo hejuru ni kubera twace twihimbono ubukene bw'amazi barabimbwiye twaravugaye n'umuyobozi mukuru wa Regideje yavuze ko ndamwajije ndamutumye ko nyane yavuze ati ngugo mumbwire iby'amatara ngo ngomaje mu mazi ntaramuna mubwira nabo nyine arabizi kuko nta muntu n'umwe ataba ngaha guciye ko amatara turabibona bimwe urashobora gusanga murabona ko mu mwaka uheze imvura yaguye ari nke birashobora gusanga nk'umure n'ingomero ubuzi zifise amazi make je ndakunda kuvuga nti kera babayo kera nyine bazo ngaha bariho amazi yari menshi gose kera hariho ni inzuzi zitwara abantu inzuzi akavuga ngo uruzi rwa naka rwatwaye umuntu mugabo urucamwo urengana n'ikirenge iki nikirato ntigija mu mazi hajayo isomere gusa ni kuvuga yuko hariho ibintu byagiye birahinduka mu gihugu bijanye n'ingene amazi amasource ibiti byagiye birononekara inzuzi zacitse imigezi nayo irakama nico gituma usanga dufise ingorane mu gihugu mugato ukavuga tuti twarihaye intumbero gutera ibiti byinshi yabivuze wa wundi yavuga ngo imikatusi ngo tuko turacaye gukora intebe mugabo twe tuko totera ibiti byinshi gusuma mbere n'ibyahora turibaza yuko bizotorerwa umuti ibi rero byo kubura amazi nivyo ibisagara biraguka mugabo kandi bisaba n'uburyo bwinshi kubera gufata amazi ya Tanganyika ukayategura gushika haja mu ibomba ry'umuntu akayakoresha no kuyanywa n'uburyo bwinshi cyane urumva rero ivyo nivyo ariko barakora kugira ngo hamwe ngira ngo mugiye nk'Inyanza igisagara ca Nyanza reka mvuge ngaha iburunga murabona yuko akiri mu kiyaya nukuvuga bisaba yuko ajya amazi yatanganyika bayatreta bakayaduza hejuru hama kagira gravitation amanuka mu mihana y'abantu umva nk'ivyo ni vyigwa mugabe cyo bitwara n'amafaranga menshi si hajya gusa amazi si mu gisagara mu kumoso turabuza amazi menshi kuva ngaha mu Kayogoro kaduga muri komine buke nuko ndiko ndavuga makomine ya kera dufate Makamba yo mu buseruko ugende Rutana y'ubuseruko ugende muri komine Musongati y'ubuseruko tuduge mu kumoso wajya mu Gisuru tuduge hariya muri komine Gisagara tuduge no mu makomine yose amazi ni maki mu gihugu nico gituma ngira mwabonye n'ishobora mukuru w'igihugu hagezaho azana vya mashine birondera amazi mu kuzimu amaforaje nungaha ku kibuga yaduhaye habiri amazi yo mu kuzimu kuya zohe tuvomera ikibuga tugifate neza nawe nyine aja duvuga ati iyi nyubako ni nziza reka ndabaterere ndabarondera amazi mu kuzimu muzo ya pompe hama muvomere kuko turondeye yawe mu musozi hariya inanzegwe nabinigi ntibakwigwa cyari turovye ku masuru sava mu mabanda
n'abanyagihugu ni benshi ntibakwigwa yacivuga ati mwiko korera mu kuzimu abanyagihugu nabo korera mu misozi kugira ngo mugabure urumva rero ni kibazo citwararitswe n'inzego zose kuva mu biro by'umukuru w'igihugu abarose ifumbire ibirarane abashashi ikibazo cy'ifumbire n'ibirarane twese twasavye yuko ibirarane byose babishira kwavyo twasanze ibirarane nibyo byabaye no mu kwezi kwa kabiri twasanze abafise ifumbire nyinshi y'ibirarane n'abafise ifumbire nyinshi basaba nyinshi twese twavuga tuti ubwa mbere ko dusaba nyinshi duha abafise abarondera nyinshi kuko urondera nyinshi abari mahanini mugari hariho abantu biwacu bato arondera ibiro 50 100 gusa cyo gitwa twasanze hariho amakenga mu birarane umuntu usanga hariho nk'amashira hamwe usanga afise ibirarane by'amatoni ibihumbi ko tuti none amashira hamwe niyo mushira imbere mu gihe abanyagihugu bafise ibiro 55 nicyo gituma mushikiranganje guri n'ubworozi twari kuba twaboneye n'umushikiranganje mugasine bwaro humanya ko yanako ndagendera ajya amazoni nababwiye muga nibaza yuko ico kibazo ca tukimurungikira kugira ngo azobe yatanze umuco kubirarane ko twe twavuze ati ibirarane tangura mu bishiru kwavyo kubera mu bisanzwe amafaranga y'ibirarane ariho kuko abanyagihugu murakaba fomi izanye ifumbire ubu ufise ivoca urayitanga naho kaguha ifumbire ni kuvuga utarayitanga amahera ateza kuba ariho kuzinje twari ko turavuga kuko urumva ni muri kahise kandi tubaho muri kuhubu na kazoza ivyo rero nje twasari tuti tangura mwegeranye ibirarane mu bishiru kwavyo hanyuma tuvuze tuti ni urumva ni saison A igiye gutangura mu kwicenda muce muraba abarimye ba saison A abari mu mwavu kuko niwo mwoha w'umwaka uheze arima muri kubu na kazoza yoja mu bandi mu kurondera bijya bintu babikuye mu bandi rero zoraba aho iyo ntumbero igeze.